nabonye bamwe bagenda bamwibasira ngo Neymar ngo yavuye muri Brazil ngo bari biteze siwe babonye ico Neymar atahaye umugabane buraya n'igiki ko vyaraheze ivyararangiye ariko Neymar kiravuga ejo bundi kwa kuravuga ngo garuke kwa Barcelona ikibazo ari mensonge d'histoire ivyo yatanze vyemeze gute ivyo bro Neymar nta kintu na kimwe yavuye mu kumugabane wa Amerika aje gutanga ibura yatatanze ico mwagiriza ni Ballon d'Or abakinyi beza bose ntibaranzwe na Ballon d'Or Neymar je tunabwagiriza nta kintu na kimwe kuva muri Santos vyonye nakiri muri Santos a 19 kwisanga muri 10 ba mbere kuri Ballon d'Or ico kiramaze a 19 nimba ari 10 yari muri 10 ba Ballon d'Or Neymar yagiye kuri muri Santos akaza muri Barcelona yagiye kuri muri batatu ba mbere kangahe karenga kabiri mugiye Kylian Mbappé tubona Cristiano na Messi erega Kylian Mbappé giye mu mwaka wese 2023 naho nyere kubwa performance yagize mu kombe cya 2020 uno musi abarundi bavuze ngo ntayiruka itabunda kanda muhaga foto ka Juma hari yakazani Neymar Junior no mukinyi yaranzwe n'imvune kenshi cyane ariko a chaque fois ari mu kibuga nigiki Neymar yatumwa tatanze Neymar rero wa mukinyi uvuga ngo assist zine azohusha zibiri oya assist zine kuzikonkretiza zose vyari bisanzwe gutsinda zitatu vyari bisanzwe mugabo hakabamwe novuga ngo ikintu ca irari no gitirari no gita gute nivyo twese dukora turondera amafaranga mugabo ari amafaranga ugasanga ico bamwe rero bari bakwitezemo kuzoza gutanga mu mupira w'amaguru amafaranga aracisha ariko ubuzima tuviza iki akunze kuba ndabivuga kuri Vinicius Junior ariko araronderwa mu Barabu ubuzima bw'umupira w'amaguru sibwo bazorangiza ubuzima bwo kwisi sico gikorwa bazorangiza bakora inyuma yuko football imaze guhagarara umuryango uzogomba kubaho nimba baguhembe miliyoni 200 ukaronka uguha 40 vamwo genda ukorera amafaranga kuko nta umenye ivyejo Neymar Junior ariko je mugasinamenye nawe ko umuntu agomba kariyeri ngo agiye kurondera amafaranga kariyeri barayirya nico kibazo mvise ariko icozi nuko yavuye ibura yata amafaranga yo kujya buzi Mike ariko no musi abakinyi beza no musi ageza agomba kugura equipe nka Santos avuga ati equipe yanje yandeze oya turetse mu cicaro ca kabiri ndayinvestisamo iduke abakinyi beza uri mukinyi wese atageze atabaye nka Neymar Junior ku mugane burayi ariko yicwa n'inzara ukubayeho niko mbayeho jewe none nimba ntashonje ntusonze dufise ambition zimwe zo gutunga imiryango yiwacu bwana Landry ni ibintu bibiri bitandukanye Janumva takintu cyo gukura sportivement iburayi ngugiye kondera amafaranga ari umukinyi nka Neymar aho nyene muhahurize sportivement na jenemeza ko takintu cyari gukura Neymar voilà muri Barcelona nandi cyo ndacemera parce que nta projet sportif yari kwa Paris Saint-Germain ya convaincre canke yatanga icizere uko izoba nziza gusumbya Barcelona mu myaka 2-3 imbere mugabo mu bijanye n'ivyo Neymar yamaze kubatanga usibye ico yoba yiyagiriza mu mupira w'amaguru ari mu batanze vyinshi bishoboka kuko si bose biya objectif ariko nibikwiye yo gutwara ibikombe n'ibindi bigiye bitandukanye babice kuko Lionel Messi jo ntiyabivuze yavuze ati agezaho niyumvira ko nanageze kuvyo mbona ko bitari gushoboka reka ndakuzanire buriya iyaguma ku mugabane burayi gusuma uko yavuye akaja nako yaguma muri equipe nka Barcelona takaruriro keregeje 2015 agakomeza na equipe FC Barcelona muri buriya buryo yaramezemwo avec n'iriya tiro yiwe yari meze neza ya MCN je nemeza ko ivyo ari gushika ko kare kuba vyinshi gusumba ivyo yashitse ko ari muri equipe Paris Saint-Germain Neymar mu mupira w'amaguru cyatashitse ko ni Ballon d'Or yari kugomba kuguma kwa Barcelona yari gushikako none bro ergene byari bikwiye yari kugomba kuguma kwa Barcelona yari gushikako kuko yari mu gitutu cy'umugabo witwa Messi uruke saison 2015 batwara Champions League akazi kakozwe na Neymar kari gakwiriye batsinda Paris Saint-Germain berimira Paris Saint-Germain kari meza mana bigeze ku magato ntiyari mu gitutu mugabo si bya bose si bya bose rante bonami Neymar bya bose rero nimba byarakunze ko Benzema bigerako hari wundi uzi c'est pas tout yabaye mu gitutu c'uwundi uwa mbere yaramushize mu gitutu avuye undi agasaxinga jewe no musi yemera ko Neymar okay nigiki kikomeza ko bitari no kuba nigiki kikomeza ko kuko afise imyaka mikini bari kikomeza ko byari kuba reka nagukubita kana uko nyene nigiki kwaguma reka nagukubita byari kunyereka ko abakinyi beza bose nibaranzwe no gutwara Ballon d'Or abakinyi beza basumvye Neymar ta Ballon d'Or batwara none sportivement ivyo yaramaze gukora muri equipe Barcelona byari bikwiye nakadomo ivyo yakoze kwa Barcelona bazomara kariyeri batabikoze kandi mu equipe meza reka nagwa karero bwana Mike erega ikintu teko muratahura nuhiga amafaranga ntabwo ashobora kuva unanonsa amafaranga ndasaba kadomo nibikuru reka nakuzanira statistiques z'umusore reka nse no baje hagati mu vyumva sportivement Neymar yaratwaye ibishoboka
mugabo kitavuze ngo ntiyaragikeneye indi Ligue des Champions cyangwa indi Ballon d'Or ya nkuko n'amafaranga uno munsi rega niyejeje parce que uno munsi nimba cifuza gukina nawe turabona Neymar Junior yavuga ni nzokinira ubuntu bivuze ngo amahera acakeneye uno munsi nabonye yanaguze inzu ikomeye mu gihugu c'i Dubai nagiye na kimwe umukenya haga Hazard yaravuye muri equipe ya Chelsea ifise projet bafitsingana aja kwa Madrid ko afise projet nziza gusumbya Chelsea agiye kurondera projet iri sportif ituma gera kuvyo individual matageze ko kubera profile nto ya Chelsea par rapport ya Madrid mugabo agezeyo vyaramwangi rero sindi buvuga ngo Neymar Junior kinyamupira twese tubona ko yafishe amahitamo mabi parce que Barcelona ari kimukeneye ariko natwe twibaza ko nawe yaragikeneye Barcelona bivuye na projet nziza yabo kugira ngo ashike ku bindi atari bwashike ko sportivement parce que twanabonye abihanganye kenshi sportivement nkuko yavuze Bakari Mustafa Benzema hagerigiye atwara Ballon d'Or amaze gukwiza 30 ans c'est ça mugabo si vya bose raison pour laquelle mvuga ni iyi decision umugabo witwa Neymar Junior tuzokomeza tubone ko kinyamupira meme na debut ya fin ya carrière yiwe ishobora kuba yatanguye kuri decision mbi yafashe kubera ko sportivement iyi projet ya Paris Saint-Germain ntiyamworohereje canke ntigeze imupushinga nkuko Barcelona impushinga parce que ivyo yahaye Paris nemeza ko ni vyinshi guzo ivyo Paris yamuhaye kugira ngo abe mwiza kandi twemeranya ko umukinnyi kugira ngo abe mwiza hariho igihande ciwe akabona igihande ca equipe agomba kuba mu gihe uno munsi tufata karori ibitsindo 10 atsindiye Barcelona vyaramutse bakamutseka ku rundi rwego kuko yashobora kubitsindira Barcelona capable yo gutwara Ligue des Champions abantu baje kuri YouTube barabeze yamvuna yagize kuva muri equipe ya kwa Paris Saint-Germain nimba uzi matematike nteraniriza ibitsinda nabifise afise ibitsinda 358 muri club erga ndindira utanajana kuri ndindira ibitsinda afise nituratera umwanya ndindira ndemera ko ari umukinnyi mwiza aho najangira reka gato kubera kuri kuremera ko ari umukinnyi mwiza umukinnyi mwiza mugabo sportivement niyo yarigashira ko kaburungu ikibazo kice kiza ni umukinnyi mwiza ku isi ikibazo kice kiza ni ikihe amahasa abana munda amezi 9 akavukira umunsi umwe umugisha wabukuru ushobora kuba umugisha butoyi jamais Christian Atsu apfuye ku myaka ingahe ariko akina muri Turkiya aho rero mvuga ko yafata ingingo mbi Cheikh Tiote wa Cote d'Ivoire ntiyapfuye akiri umukinnyi gishobora gutera umupira no kuvuga ngo amahirwe Neymar atagize ayo Benzema yagize singombwa ngo Neymar yagira mugabo kibazo nce ndakora nandike kwemeza ko yaguma hagatari kuyaronga ni nuko nawe atakikwemeza ko yari kuyaronga bivuze ngo reko bwanje yafashe ingingo mbi ikibazo aho yarari kuhava yafashe ingingo mbi sportivement ikibazo cyo nkubaza ni kimwe ni kiye kintu wagiriza Neymar ko yavuye muri Barcelona datwaye nico ushaka kumenya ibyo twese birakwiye nawe ndakubaza birakwiye kubgawe ariko ikibazo gice kigaruka n'igihe ari umukinnyi azovuga ko yakwije ikibazo n'icishuri kindi n'igihe ari umukinnyi azovuga ko yakwije arahagarara kukomeza ko yakwije Messi uramera ko ari grand joueur na Ronaldo ni grand joueur nyine kwera kibagikina erega Mike nayo mafaranga uvuga amafaranga uvuga yagiye kuro ivyo ni decision na Neymar kuva muri Barcelona yari decision yiwe ndi mugabo kuki Ronaldo ni Messi Messi umunyene niyo hagarika mbikoma ni boss kinumbi dojeje kubivuga ibiciro amajana 10 rwo yagarika ni boss decision Neymar nimbi nakubajije ikibazo kimuco mu kukinyishura cumba kindi nimbi sportivement kuva muri equipe FC Barcelona je nabona ko afise umwanya mwiza wo gukora kanindira gato abantu ni mushaka kwahuriza reka ndabereka akantu gato jenje chaka ndangize pe muri dossier yanyu Cristiano Ronaldo vyanga kawuza na Florentino Perez birangira avuye muri Madrid aja kwa Juve nemeza ko sportivement Cristiano Ronaldo no mukinyi tubona yitanga cyane mugana cyo yaragiye kuronka kwa Juve ataronse kwa Madrid kandi byaramusubije inyuma kuko yahaye byinshi Juve Madrid yari capable yo kuba equipe n'ubundi yo muri zindi Ligue des Champions ibiri Madrid yari equipe yari capable yo kuba mu kwitindi Ballon d'Or uno munsi yafashwe nabi ntiyarigutse muri buryo uno munsi ndazi ko yarasaba ku rugendo yari afise bakayemwe mapress uno munsi ndazi kwijana kwijana Cristiano Ronaldo mu mutwe kariyo ko ashobora kuba yarafashe ingingo mbi bikaba byaratumye amahirwe Lionel Messi yo kubana yatwara za Ballon d'Or akamutambuka ikintu kimwe gihari ni kino uno munsi turiko turakora ukabuzi ngo turakora ivyo nkora birashimwa ivyo Landry akora birashimwa Landry baramu privilege gusumba jewe uri umwana w'umuntu ntubeshe nta kantu koza mu mutwe akavuga ngo ndamutse ndonkaho nje ngahunga Landry ni profil meze gute Diamond di profil meze très bien profil nezi na kintu kimwe cyotuma tugeranya Messi na Neymar aho nyene mugaba nimba tutogeranya Messi na Neymar naje sino bagereranya ariko
ubwiza bwa Neymar ntibwigeze bureka kugaragara ngo bari kumwe na Messi. Of course naho nanje magara ko niba ubwo bwiza izo trophée individuelle bwarahagaze bukaboneka Neymar ari kumwe na Lionel Messi. Izo trophée individuelle mushaka muri Neymar cyo kuvuga ngo aragiye kandi nubwo bwiza bwo twari ko turabubona. Izo trophée individuelle mushaka muri Neymar zari kuva mu gihazi ko iminsi yose kibanza cya mbere kizako amakirimo Messi cyangwa Ronaldo we ni yakomba sakaza mu kibanza cya gatatu. Jewe no muzi ikintu kimwe sportivement nkuko bivuze ndavyemera ko afashe decision mbi kuva kwa Barcelona. D'une autre part yarabibona ngo nobody knows tomorrow. Ejo nshobora kuba nkiri muri Barcelona havunika pour dibo wa Messi aracahumeka nzomuronka niki mugareka mpovite amafaranga kwa Paris Saint-Germain kandi no kwa Paris Saint-Germain Neymar ntacha tayo Paris ni yabuze iki ha Neymar ega kandi ugiye no kuraba ikindi kintu nyuma y'isohoka rya Neymar Junior. Eske Lionel Messi yabandanje abaho gute kwa Barcelona? Nyuma y'isohoka rya Neymar Junior Suarez yabandanje abaho gute kwa Barcelona? Mwibuke ko hageze ligiye ko manambwiye ati nshike wasohotse ubu hari akamutransfera kwa Atletico kaja gutwara rero ariko ubu hari abafana ba Barcelona bagenda bavuga ngo Neymar ngo isubire inyuma y'ngo yavuye kwa Barcelona. Inyuma yuko Neymar havuye Barcelona yaba yatwaye iki? Neymar projet sportif zibaho bivuze ngo Neymar ni watumye Barcelona ndashobora no so kuvuga ngo Neymar na Barcelona na Barcelona ni nkuko niyategereza kuba yajya muri Barcelona ibikombe muri equipe vyari kuba na Barcelona se yatumye Neymar aba mwiza. Ibintu bibiri vyari bikenaniye bwana Landry. Haba complementarité hagati ya Barcelona na Neymar. Aricho Neymar yatakaje nyuma uko avuye kwa Barcelona. Barcelona yatakaje nyuma uko Neymar Junior kuko kugeza uno munsi bigaragara ko Neymar Junior byananse kasubirizo. Ibintu biri muri buno buryo. Ushima Neymar ari grand joueur. Yaravuye muri Barcelona nivyo arasubira inyuma. Yaravuye muri Barcelona irasubira inyuma. Barcelona itakaza Delofeu. Iyo nkuru hari umuntu ayibuka. Barcelona itakaza uyu musore yitwa ukagiranya ibintu bigaraniye. Nico ndiko ndakubwira rero. Umenya aba grand joueur umenya aho bakrasa. None se nase kumukrasa mu grand joueur. Ni mu grand joueur mugafashe ni ngombe. Ikibazo na kwa Jean ntabwo nagarana ngo mvuge Neymar Junior ngo niwe ngo gituma isoka giye ngo ndyatumye Barcelona subira inyuma. Nawe yasubiye inyuma none se yasubiye gutahuka niki none nimba Big Enik Mike twemeranye nk'abantu baciye ukuri baciye ubwenge duciye mu kuri. Isohoka rya Neymar muri Barcelona impact ryagize kuri ni uko nawe byamugize ko impact c'est ça. Aho rero turahahuriza sishobora kwemera ko Neymar yatumye Barcelona aho turahahuriza nico gituma ndakubwira ngo ataraza yari bayeho n'inyuma yiwe yarabayeho yabayeho nabi none se yabayeho nabi Barcelona ibayeho nabi ya absence ya Neymar Junior yabayeho neza yarari uyu Neymar wawe kwa Paris Saint-Germain ageze he ikosa ryabaye rya Neymar cyangwa kumutunga ageze ikosa ryabaye rya Neymar cyangwa ryabaye rya Club muri Paris reza nababwiye ko Paris Saint-Germain yajigura umukinya iramutwara ni giki Neymar bivuze ngo numa yabayeho nabi n'inyuma yawe tujye kureba ivyo Paris yabayeho nabi tujye kureba ivyo Paris haye Neymar nivyo Neymar haye Paris bigmeze gute byarishikanye kuko iyo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain bwa mbere mu mateka yakinye finale ya Ligue des Champions Neymar Junior itari bwa ikipe nasi cyo gikomera gifise bamwe yakinye ifise ndi yari ifise umukinnyi weekend ifise Ingminson none se profile Neymar none musi rasubirayo n'abaritwa Paul y'umukinnyi none iyo Paris Saint-Germain uzugutegetse zosubirayo none kubera iki uzigute kwizosubirayo ishobora gusubirayo kuko probability ni nyinshi vuga uti ishobora gusubirayo ntizo nasubiye kukirengagiza mugabo Tottenham na Paris Saint-Germain zizoguma zibaho none Ronaldo na Messi Ronaldo probability nyinshi yuko Neymar Junior cyangwa Tottenham zisubira mu finale nico gituma football ifise iryo banga ryayo Ronaldo ava muri Real Madrid Champions League barazisakambura n'ubundi Barcelona irahagarara kure kemeza ko Barcelona tuzogutahukana igikombe cya Champions League pourquoi pas mugabo ntituzokwigira tureka kuvuga ko haciye Lionel Messi na Neymar Junior of course nabaganje tuzobavuga Mike turiko tuza mu myaka iriko kwira 10 project yo gusubiza Neymar yaranse baraguze Coutinho biranka baragura Dembele biranka baragura Griezmann biranka irekano barafinya bose ni projet zance ikintu ndiko ndanka niki abantu baze kuvuga ngo Neymar yaruje destination koma ninde babwiye ko kwa Barcelona ni gutwara Champions League Ballon d'Or kinyamupira Landry nivyo yaranimuzerega Mike narusubone ibo yarayitwaye erega iki kintu kiroroshe Mike kinyamupira wowe imyaka mazura umupira waje imyaka Ribery na Robben babaye beza kinyamupira bwana Landry bwana musumba bwana Landry na Mike kinyamupira kwera ko twese tuba tubona ngo projet imeze neza irimo abantu bamaze gufitinga bagomba kwibamo gushikigiye hazogera igihe bakavuga ati nitugishoboye gutanga ibyo dutanga bagaseda tubona ko Neymar yafashe ngingombe kinyamupira footballistic machange muje na carrière mugabo kandi
ivyo nivyo tubona dans l'ensemble je ko nanje ndabishigikira ati sportive yafashe ingombe mugabo sportive naho ivyo we yibaza n'abamukikuje vyarashoka ko bitwara ariko Barcelona nijyo byamufashe ngiyunga aravuga ati reka nsoke ariko n'amafaranga yaribo kuko yaza kuba visa amafaranga gusa ta career iribo Neymar Junior ari kuja muri Amerika Neymar Junior ari kuja muri Asia aho hari migwe ariko yatanga agafaranga kenshi nico tuma Neymar Junior ya visa iki career mugabo career ishobora kumworohereza igatuma aboneka wenyene gusumba uko yisanga muri no career abonekera rimwe na Lionel Messi ibyaro byarabaye bibi parce que twarabonye Lionel Messi kenshi afasha Suarez akaba meilleur buteur agatwara Soulier d'Or mugeno kwa Neymar Junior pourquoi pas twarabonye igihe Neymar Junior Lionel Messi cyangwa Suarez badahari Neymar Junior mu nkino zitanashwa ko yotsinda ibitsindo 12-13 rero kubera yuko n'ubundi muri kazoza tutaba tuzi bizoba ni nkuko ariko kuguma kwa Barcelona nyuma yo kwaguma tukamuri irengero parce que inguvu batanze 2015 uko imyaka yagenda iregera imbere sizo bari bagishoye gutanga parce que abaswareza sose ryari Messi sose ryari tuzokomeza tuvuga ati kinyamupira afashe ingombe kwera twibaza ko Barcelona ari kubandanya ibaho kumwe twayibona muri 2015 mugabo wibuke ngo nyuma ya 2015 na Enrique yagumye kwa Barcelona rero batse Barcelona nziza hageze igihe asohoka bamona tumenyereza byagize gute byanze uyu mupira w'amaguru nuko bimeze kuri uyu mupira w'amaguru Luis Nazario Ronaldo Darima era ukinya twara za Ballon d'Or ntigeze akora kuri Champions League nabonye rero muri Palmeiras Viance gati si centre médical ya Neymar Junior nagumi yari ago tumushaka ariko president yabamba bati Neymar Junior nyuma y'ibi babiriko biramuzana muri Palmeiras hano muri Brazil abwiye ati hano si kwivuriro twifuza kugura umukinya shikira mu kibuga ati mu menyezo niye mbwira ko kiri umukinyi ndagura umukinyi nziko ndamugura no munsi ejo agashikira mu kibuga ikipe kamukoresha ariko ntabwo nzagura umukinyi ari bwicare ati hano si kwivuriro ariko ibaze nka Neymar ateye umugongo na Palmeiras Neymar Junior hari inkuru irimo rega biranavugwa ko bashobora kureziriya contrat we na equipe ya Al Hilal of course muri Arabia Saudite cyangwa muri Saudi Pro League barabizi ko na Al Hilal yarigeze kuza muri projet kuzana Cristiano Ronaldo avuga ati twasanze twarenze kuzana umugabo witwa Neymar Junior bigaragara ko atacari kadufasha erega kandi nka equipe nkuru guterura ibikombe ataki erega nka equipe nkuru kandi ifashwe mu mugongo novuga ngo na guverinoma cyane ari irashobora kuva muri projet ya Neymar bakazana Cristiano Ronaldo kandi Cristiano Ronaldo no munsi of course ari muri Saudi Pro League ari umukinya afite projet sportif cyane gusumba amahera wanashima parce que nubaguma yiruka inyuma y'igikombe cha Saudi Pro League vyaranse ari Hilal gumunaniza no mu busaza bwanje nzotera inkuru abana ko nigeze kubona umuwinga zibaro umwanya watujanye azu umupira nta kibazo mugabo nanje nzotera inkuru abana baje ko nabonye umukinyi mubi yafashe decision ngo nukomeza Jude Bellingham umukinyi akomeye cyane w'abongereza gushika muri kano kanya ntabwo nari nabonye amasaha ageze Jude Victor William Bellingham ntabwo nari